wenda kubaze we wabonye je nabonye class ko ndari ishure je wagigeze mbona mwishure ko ari ishure yagize umufuki wawe gute Shire je numva bino bintu biri kitanguye kuwonja ibiki ina bintu bitabiranja izina rya Yesu ndakubiye wewe shire bino bintu biri kubiranja ndago wewe uri nibiki ushobora kumpa inoti zanje nkigira Yesu bina zarete abakobwa nabo biki gihe ngo sinzi ngene babaye sheri muzana amafaranga ugende kujya kwipasika none Yesu yazutse yazukana n'inoti none mubona ko ibintu byabaye Mbari nanga gafuto kakunaniye Allah Allah It was at this moment he knew Allah Allah boss aya nawe boss kweli subira aho kantu bisa nagati wewe oya boss turaho kantu kweli ubise kweli kandi abakozi musigaye mumenyera nabi boss nawe uri pastor kwe ndagukubita urushi ugiye umpangara jewe niwe wampaye akazi oya kweli turabe boss aho kantu basi turabe byo ni boss nukuri turabe basi byo babonye aragaje babonye aragakiwe uno boss boss jinda kwenda kweli mbega utanguye kuduza umunwa boss oya kweli nawe Freba urumo umushinga nawe w'upastor nyene yigisha mu mishengero akarigisha abahana urakoranyegeze kije kubutso muzamura kubutso hariya yasha wafashwe kandi rero watanguye kuduza izuru shaka boss ayi basi turayo kana ba wagahuwe buga wenda kubwira kandi we kandi we nakubwiye we nikuzana ngaho wamenga uratekereje none ngaha naguhagije imiceri umufutu wabyinjira atanguye kuduza rero ntuzeye none we wenda kubaze we wabonye iki jewe nabonye class ko ndari ishure we wabonye ishure iwaje none nako ari ishure yagiye umufuko guti ibazito watanguye rero ku mpereza ubutanguye kuzura kora ku bintu bitari na bino byaje mu mufuki wanje gute Mbari nanga Kasongo mbona wewe Songa libala ye Kasongo mbona wewe Mbari nanga Mpore ingo none wewe nibiki jewe ndakubwiye ati egera ngasha we n'umugore wa umugore wawe egera hano umugore wanje egera haruguru kugira ngo ntancike muzi ndabasengere haleluya mukazi w'Imana Yesu nashimye Yesu ashimwe cyane yari wewe haleluya none urabye kanya gasano cukamenyegereye mwege muzi ndabasengere mwizina rya Yesu Imana ibaki amen n'izina ry'Imana mbega aribungenze we aribungenze nivyo ubibona ndagusengera uzotubyara umwana afite amaguru atatu sambolera yeye narakubwiye gusa ko bwandi narakubwiye wewe umpasiteri muzima narakubwiye wewe shira bino bintu biriko biranja nibiki karanga chapo Allah
si sawa kakubona ko mama ntaze kubikora kiwe wigira kajusi data oya nawe Kasongo reka musore je numva itiro numva shaka kuja kurya Kasongo mbona wewe tukazatane tukasare ntaze kubikora kandi ndabwira mama awe nawe reka Kasongo mbona wewe tukazatane kubumaraya numva ndagushaka ukurinde tuje kurya amajesi menshi ndagusaba ni makeya yonyene uco ushaka jewe esa genda handi aje numva ndagushaka kasha mama ntaze kubikora nawe ave we nawe nuko numva ndagushaka ni makeya yonyene kandi byagenda bivuga reka ububono nawe reka ububono none muko ivyo kwavuga useriye cyane eje ndi seriya nuko numva byaje ndagusaze numva shaka kuja kuryamashi jewe ego nukuri je ndakwindinze numva byase kandi bikire none manu uciye ugenda kwete reka sana amagana nifitiye mwe mwamvuga ku mugongo nta najya na pasi reka reka shaka kutuka konjana nanje twajyana gowe man He fucked up. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Respect. Put it. Hey! It was at this moment he knew. Allah! Dan hufti. Ni bino biratuvyawe na ndabijana cyangwa urabingabi. ushobora kumpa inoti zanje nkigira Ndabira warahe kwa runegeri kuruko bwana ko kwaje kora umara muri none. Nangaye nyene unkorere borofa ngaha mu nje wa. ni ibihumbi 20 byonyene mpereza izo kawi zanje hamaniki Sheri ntubwire ko bagufite ndaguye ku bihumbi 200 byonyene. sheri we niho twavuga yuko none tuza guhuriza hamwe guma hamwe rero bampanyu Mombali nanga Ahubwo wa mugani nyene nari nibagiye ko twari twanabivuganye. Bose ahubwo nyimba ufite iyindi ya 10. Subira umwusurira indi rimwe tuza kujya yakwiye. Byonyene ahubwo ndanagushirira ko 30 mugamba yo ndamwisha. Allah! Allah!